Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu imwe Rudende Isange TV, isheni ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakura amatoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru haba ariko haravugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, iperereza, agateka kaze na muntu ndetse n'andi makuru yose yaba aravugwa ngaha mu kibano. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tiratangurira mu biriko biravugwa muri politike y'u Burundi, aho kuri uyu wa gatatu cyangwa se igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe urugendo rumwerekeza mu gihugu ca Tanzania, aho yitavye ibirori vyo kwimika umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan yatsinze amatora, akaba yatorewe kurongora ikiringo ca kabiri ari umukuru w'igihugu ca Tanzania. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye nawe akaba ari mu bitavye ivyo birori. Mu gihe kandi hari hamaze iminsi humvikana icuga kibi na cane ku bijanye na kudeta yari iriko irategurwa ngaha mu Burundi, ikaba rero vyariko biravugwa mu gihe Perezida Ndayishimiye yarafise urugendo rumushikana mu gihugu c'Ubufaransa, aho yari yitavye inama, ikaba yari inama yari kubirongowe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, ikaba kandi yari inama yari yatumiwemo n'abandi ba Perezida bo muri Afrika harimo nka Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Congo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida wa Togo. Iyo nama kandi yagira ngo yige ku mutekano wo ngaha mu karere k'ibiyaga binini na cane mu seruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Congo. Ariko bitunguranye Perezida Ndayishimiye yaciye atangaza ko yasubitse urugendo bivanye nuko hari umugambi wari wateguwe gushaka gutembagaza ubutegetsi, bikaba byari gukorwa na bamwe mu bajenerali bafadikanyije mu butegetsi bwa CNDD-FDD, ariko batipfuza ko Perezida Ndayishimiye azokwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Perezida Ndayishimiye rero akimara kumva ivyo byose yaciye afata ingingo yo gusubika urwo rugendo yari kujamwo mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko kuri uyu munsi kwigenekerezo rya gatatu Munyonyo uyu mwaka nibwo Ndayishimiye yitabiraga ibirori vyo kwimika Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ubwo yatsindaga amatora. Amakuru aturuka ku rubuga nuko uwo mugambi wari wasubitswe ubwo yashaka gufata urugendo ajya mu Bufaransa. Kuri ubu ngubu ngo uwo mugambi wamaze gusubukurwa n'abo bajenerali, ndetse kuri ubu ngubu ngo hatanguye gutegurwa uwo mugambi wo gutembagaza Ndayishimiye, bikaba byakozwe ari mu gihugu ca Tanzania. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise ku rubuga nuko uwahoze urongoye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo yasohoye itangazo agabisha Perezida Ndayishimiye amumenyesha ko igihugu cafashwe. Perezida Ndayishimiye aho ari mu gihugu ca Tanzania aguye mu gahundwe. Ubutumwa yakiriye cyangwa se itangazo yakiriye asomye ritumye ahagarika umutima, kuko igihugu gishobora kuba cafashwe atari mu gihugu. Naho mu yandi makuru reka tugaruke ku biriko biravugwa mu iperereza ry'u Burundi, aho Evariste Ndayishimiye ariko aragirizwa ko ari mu batuma abanyagihugu b'u Burundi banyuruzwa. Evariste Ndayishimiye reka twibuke bamwe mu banyurujwe kuri iri genekerezo. Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi yavuga ko azorwanya ndetse ngo azanywe no kubahiriza agateka kazi na muntu, yanavuga kandi ko azohana abagahonyora bose. Indahiro yakoze n'ijambo ryiwe yabyibagiye acinjira muri Ntare House. Mu myaka 5 amaze ku butegetsi, intwaro yiwe iramaze kunyuruza abantu barenga 200 batigeze bamenyekana irengero. Uwabivuze aca yitwa umwasi w'u Burundi. Hano turagaruka cyane kuri 5 twibuka buri runo banyurujwe kuri iri genekerezo. Abayoboke 3 ba Azebiya baranyurujwe mu Rumonge ku igenekerezo rya kabiri Munyonyo umwaka wa 2020. Amazina yabo ni Michel Mbarukeye, umugabo w'imyaka 35 yava muri commune Musigati ntara ya Bubanza. Wa kabiri ni Felix Iracandagiye, umusore w'imyaka 32 yava muri commune Musigati intara ya Bubanza. Vianney Rumumba, umugabo w'imyaka 35 akaba yarava muri commune Gahombo
mu ntara ya Kayanza. Igihe bafatwa bari batanu, abagabo batatu ndetse n'abigeme babiri. Bafashwe ku igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa 11 mu mwaka 2020 ku musozi wa Arukana muri komine Rugombo intara ya Cibitoke. Imbonerakure zabafashe zarabahereje igipolisi baca bajanwa ku biro vya komine. Abakobwa binjizwa agasho, abagabo bahabwa Brigadier Lucoca. Abakobwa bahavuye barekurwa biciye kuri buramatari wa Cibitoke w'ico gihe Colonel Karemi Bizoza. Abagabo bakuze kugeza ubu ntibarigera basubira kuboneka. Brigadier Lucoca ntiyigeze abazwa iyo bajanwe. Umudandaza Desire Niyuhire yakuwe muri komine Kiganda muri Munyonyo 2021. Desire Niyuhire batazira Gasongo yari umudandaza azwi cyane muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya. Yahoze ari umunywanyi wa MSD mu nyuma yinjira muri CNR ya Honorable Gato Rwasa. Ku mugoroba wo kuwa 22 Munyonyo 2021, Desire Niyuhire yahamagawe aho yari yicaye mu kirabo ciwe kiri kuri Centre Gitabo aho nyene muri komine Kiganda. Arasohoka hanze asangaho imodoka kamyoneti double cabine yari ifise ibiyo bitabona. Bamubwiye ko hari umushefu amukeneye muri iyo modoka. Agize aragera aho abo bagabo bari bafise impoho bamusimbiye ko baterera muri ya modokari iva ngaho yiruka. Kugeza kuri uyu munsi nta gakuru kiwe. Amatohoza twakoze yerekanye ko yanyurujwe n'iperereza rya gisirikare ryariko riri ibara uwo mwaka. Uwundi nuwo bita Abdul Ndayishimiye yakuwe mu Rugombo muri Munyonyo 2021. Abdul Ndayishimiye yari umufundi w'amaradiyo, amatelefoni ndetse n'ibindi byuma bya electronique. Yari yavutse mu mwaka wa 1988 ku mutumba wa Misenyi muri komine Rugombo, ariko yaba ahitwa Marambo ya mbere muri komine Rugombo y'ico gihe nyene. Yari kandi n'umunywanyi akomeye cyane w'umugambwe CNL wahoze uramutswa Honorable Gato Rwasa yatwara urwaruka rwa CNL muri zone Rugombo. Ku igenekerezo rya mbere mu Nyonyo 2021, Abdul yari aho yakorera kuri atelier yiwe muri Marambo ya mbere. Habanje kuza umuntu atazwi yirirwa yicaye muri atelier ya Abdul. Isaha 11 z'umugoroba hingamo niho haza kamyoneti double cabine yari yera y'ibiyo bitabona. Ica kuri butike y'uwo batazira Muhumure yari yarongoye abahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD aho mu Cibitoke. Isaha 11:45 imodoka iba irashitse kuri atelier ya Abdul Ndayishimiye. Abagabo bambaye impuzu za gisirikare basimbira kuri Abdul baterera muri ya modoka. Wa mugabo yari yiriwe muri atelier ya Abdul nawe atora ordinateur ya Abdul aca yinjira ya modoka ica iragenda. Kuva ubwo nta gakuru ka Abdul Ndayishimiye nawe nyene yajanwe n'iperereza rya gisirikare. Amajambo mabi ya Sixte Nimuraba. Muri Nyakanga 2021, Sixte Nimuraba yatwara umugwi w'igihugu jejwe agateka kazina muntu CNIDH. Icoke kandi yari yitavye ikiganiro muri Isange cijwi rya Amerika VOA. Hahurira n'umunyamabanga mukuru wa Focode Janvier Bigirimana. Umwaka raporo ya CNIDH yari iherutse kwerekana ko mu mwaka wa 2020 ata muntu numwe yanyurujwe mu Burundi. Mu nyuma ku mwaka wa 2021 naho nyene CNIDH ivuga ko ata muntu yigeze anyuruzwa mu Burundi. Muri ico kiganiro Sixte Nimuraba yerekanye ko Focode ibesha ata abantu banyuruzwa. Ageze kuri bayoboke ba Zebia Michel Barubukeye, Vianney Rumumba ndetse na Felix Iracandagiye. Nimuraba yavuze kandi ko CNDH yakoze amatohoza isanga ngo abo bantu Focode ivuga ko banyurujwe batabaho. Ni amajambo ateye isoni ku rugero rutagira izina. Intumbero yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero irimo kurondera
kubafuta bakaba abatigeze babaho. Birabaje cyane kubona umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu nawo ufata iyo ntumbero nk'iyo yabo bantu banyuruza abanyagihugu. Uri Nyakanga Sixte Nimuraba yari acuditse bidasanzwe na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Igikorwa yari ajejwe cari ico guhakana ivyaha bikomeye vya leta ya Evariste Ndayishimiye, maze akabaho abeshuza amaraporo y'amashirahamwe haranira agateka kazina muntu. Imigenderanire ya Ndayishimiye ndetse na Nimuraba yahavuye itosekara bikomeye cyane muri 2023 igihe General Alain Guillaume Bunyoni ahagaritswe. Nimuraba yari yarunze ubumwe bukomeye cyane na Alain Guillaume Bunyoni, maze abandanya kumukurikirana uko yari apfunzwe. Byarababaje cyane Evariste Ndayishimiye. Sixte Nimuraba yahavuye yagirizwa ubusuma bukomeye cyane mu mafaranga CNDH ikoresha. Uyu mwaka nawe yahavuye ahunga igihe mu gihugu hoba hari hamaze gufatwa ingingo yo kumugandagura. Yahungishijwe na bamwe mu base NDD FDD bakomeye bavugwa ko bariko baragwaniriza Evariste Ndayishimiye mu nzego ziwe. Ubutegetsi ntibwatahuye ingene yasohokanywe igihugu. Hari kandi benshi iyo bumvise tuvuga abanyuruzwa na leta y'u Burundi cyangwa se Ndayishimiye bafata ko ari ukugwanya intwaro. Hari kandi imyaka baba bibaza ko ico kibi cerekeye abandi, bamwe baranatukana, ariko ni benshi bazotangara aya mabi bashikikira abagarutse ko nk'uko byashikiye cyangwa se byahaswe kugenda kuri Sixte Nimuraba. Reka tubandanirize amakuru yacu kubivugwa kuwaduhaye intahe ngo ashima ivyo ibijanye n'amakuru tubashikiriza. Agira ati hari uwatwandikiye adutera intege avuga ko buri munsi akivyuka ikintu ca mbere araba ari amakuru mashasha yoba ari kuri runo rubuga. Si ubwa mbere kandi abitubwira, aca agira ko adushingira intahe y'inkuru yamukoze ko kurusha izindi. Biradutera intege iyo namwe mutubwira uko mushima igikorwa dukora. Reka dusangize intahe y'umukunzi w'urubuga. Mwiriwe, turabashimira ku makuru mudusangiza. Burya urubuga rwanyu baramaze kwigarurira imitima ya benshi. Na jewe ndimwo nifadiye ko akarorero nyugurura telefone ye mbanza kuraba inkuru muba mwashize ko burya na message umuntu aba yanyandikiye nza kuzisoma ari uko nahejeje kuraba ku rubuga rwanyu ko ataco mwadushiriye ko. Mu nkuru uhora mudushikiriza, inkuru ya mbere yankoze ko kandi yambabaje ni iy'amahasa yo kumutakura bicwa mu mwaka wa 2015 n'umuryango wose wari mwa rurya rupangu. Ikigeretse ko ni umukozi w'abakorera yari umugenzi twari mwishirahamwe rimwe ryitwa Umwizigirwa Service, nanje nari umuyobozi nk'abandi. Nagira ngire ico mvuze ku nkuru waraye uduhaye yingene nagira ngo mvuge ku nkuru uduhaye yingene umukuru wa CNDH yahoze atesha agaciro raporo mukora agashaka kweza amakosa y'ubutegetsi, none nawe yarangiye ahunze iyo ntwaro nyene. Iyi nkuru ikwiriye kubera akarora abandi ntibazobe nka Sixte Nimuraba, kuko arengeye mu Bunyoni ntawarazi ko yogera aharya ageze kuri uyu munsi. Kumbure nuko atawuvugana nawe ubu ndabizi neza ko aricuza kuvyo yakoreye abana b'u Burundi. Ndazi kandi haripfuza gusaba ikigongwe abo yakoreye amabi atagira izina. Mugenzi urabandanya udusangiza amakuru y'irya nino, turabigushimira. Hama inkuru yawe wadusangije kuri runo rubuga turazisoma kandi zikaduhimbara. Naho uri mu bo batashigikirwa na leta, twebwe tugutera akamo. Uyu muntu yanditse ubutumwa buryoshe gusoma ariko aburangiza asaba ikigongwe ngo yoba avuze nabi ubutumwa bwiwe. Nshimye kubushira ahabona kugira ngo ndamwereke ko nabuhaye agaciro, aho kandi ari yumve ko ndamushimiye cyane. N'uwundi wese yumva yipfuza kutuyagira inkuru yamukoze ko canke kudutera intege
naze abitinye tuzohora tuzishishaho nkuko twama tuzoguma tunyegeza amazina n'imyidondoro y'abatwandikira. Iyi nkuru avuze yamukoze yerekeye abahungu babiri bamahasa Frank na Fleury Hakizimana biciwe hamwe n'umuvyeyi wabo Pantoleo Hakizimana kwigenekerezo rya mbere kwezi kw'indwi umwaka wa 2015 mu rupangu babamwe kumutakura. Bivugwa ako barashwe n'umuhisi General Adolphe Nshimirimana nawe yahavuye yicwa igenekerezo rya kabiri kwezi k'umunani 2015 inyuma y'ukwezi kumwe gusa. Basokuru bavuga ko amahasa ahuma. Uwo musi muri urwo rupangu kandi harishwe n'abandi bose barusanzwemo mbere n'abariko bararengana kwibarabara ntibabihangayiniye. Fleur ndetse na Flake be n'umuvyeyi wabo ntibari baragiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu co muhisi Petero Nkurunziza. Nta politike bajamwo. Urupfu urwabo rwababaje cane benshi. Umunsi ibicwa inzu yabo yarasambuwe mu buryo bwose ngo haronderwe ibirwanisho. Nta kirwanisho na kimwe cariyo, ariko iyo nkuru nyine yarashabuje abantu benshi ikaba yaranabakoze ku mutima. Iperereza rero ry'u Burundi ibandanya rinyuruza abanyagihugu batandukanye bakaburwa irengero, ariko amakuru ntashirwe ahabona. Ariko rero abanyagihugu bakidoga bavuga ko bikorwa n'intwara ya Perezida Ndayishimiye ari agahotoro. Natwe rero tubasangiza hamwe makuru aba ariko aravugwa mu iperereza ry'u Burundi ndetse n'andi ari hirya nino hatandukanye. Mubandanye mukurikira amakuru y'imiganiro kandi n'uwo afise indi ntahe yo dushikiriza azihera yidushikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane hino yacu mu Rudende ya Isange TV. Reka mubashimire mwese mwari kumudukurikira mu makuru y'imiganiro twereko turabashikiriza muri hirya nino atandukanye. Bashimira ko amakuru yacu y'aka kanya tuwe tuyasozera ingato zo gusubira amakuru araza kubagezwa. Gusa mu konfiane suivre partage ndetse na sabone kugira ngo mube muna notification zijanye n'amakuru mashasha tumaze gushirako.